ukuntu ushobora kwandikira umuntu WhatsApp muri guys ukamwandikira mindi style guys, yego style atari yo tumenyereye. Akarorero ndabarangira ukuntu ushobora kumwandikira muri style atari zo nkizo tumenyereye. Murabona guys, kumwandikira ibintu bimeze nk'uko, sinzi ko mwese muri kubibona. Ego guys, sinzi ko mwese muri kubibona. Murabona izi style, ego murabona izi zose nizo. Ukuntu rero aka trick n'ikindi ndabazaniye guys, ukuntu ushaka kuvyandika bitakugoye umuntu akamwandikira style imeze nk'uko. Rero guys, ikintu cya mbere ndasabwa kuja kuri page yacu ya Facebook, mukagira followers, ego mukagira na partage y'ama publicité dukora, ego mukagira j'aime ku ma publication yacu, maze mukanatera commentaire. Ikindi murashobora gusimbira kuri chaîne yacu ya YouTube ni Burundi TV, maze mukagira kandi subscribe, ego mukagira like, share na comment, ego kugira ngo mugize share abari kure, abandi atari mwege barashaka barabibona ibyo tubagezaho buri munsi, maze nabo bakabikurikirana. Rero guys, bana nanje ugiye kubona aka gatrike ndabakuzaniye. Aka gatrike nakubwiye guys, urinjira muri Play Store yawe, maze ukagira ugashakisha icyo bayita stylish text, ego muntu uri gato urana muri Play Store yacu wandika stylish, urandika stylish text, ego maze ucu selectiona iyi mubona guys, niyi mubona, maze ukayinstara. Mbona ko je yayinstaye, kubasanzwe muyifise ariko nibaze ko atari benshi, muraza kugira update, ego muragira mise à jour kugira ngo nimba barongeye mu tuntu canke application yawe ntiguherane izotebe yugare, oya no kugumugira mise à jour. Okay, jewe murana ko namaze kuyiteresharija shangira nkuko nkayinjiramo nkagira open, maze nimba ari umugenzi wanje nkine kwandikira ndakanda ngaha mubona aha, ukanda ngaha mubona, maze kuhakanda murabona ko karavye yacu yakiza. Ndashaka kuba nshaka kwandikira umuntu nkamwandikira ati bite mugenzi, ego ngani bimubona bite mugenzi. N'akarorero mubona yuko ngaha vyaciye biza biraza bite mugenzi, ibintu bene ivyo nyene vyaciye biza biraza, vyose biraza. Uhitamo rero style wewe wifuza nyene uhitamo. Nk'akarorero reka mitemo iyi mubona, iyi kamitemo iyi, cangira kuri aka kantu mubona guys, kugira ndabirungikire umuntu aka kantu kaga fresh. Mubona uko ari aga fresh ka WhatsApp, kaja kuri WhatsApp baca batuzana hano nkaho tugira kuri WhatsApp. Akarorero dushitugira kuri ubu Eliezer Nitegeka, mubona yuko guys byamaze kuza ngaha muri tableau d'écrit, ego umenga ahubwo nitwe twavyanditse, kumbe twabikuye hariya guys, ngane cyo mubonera mwese. Rero mwico gihe ucuza gakanda kwa kano ko kurungika, mubona yuko namaze kumurungikira guys. Naka gatrike kubyenye narinda bazaniye, ego muntu rero utarakanda subscribe, reka noneho ducishemo gato hano dukoresha iyi style nayo iyi mubona iyi tuzingi nayo ndahita ndungika hahandi nyene
maze bitemo WhatsApp, maze ndungikire uwundi akarorero, reka ndungikire ubu Amavic, ubona ko byageze kwa kundi nyene. Rero guys, mushishikare kubana nanje, rego mukore subscribe kuri YouTube, muturondere aba followers kwere mu gukora partage, share kuri chaîne ya kuri page ya Facebook. Rego guys, rero naho tuzongera kandi murakoze, Imana ibaheze.